umve ndababona ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara cya Dawidi niwe Kristo Umwami. Amen. Sinabako kantu karafashije. Uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara cya Dawidi niwe Kristo Umwami. Ni ryari? Uyu munsi. Inkuru y'umunezero. Amen. Sura mako kantu. Uyu munsi ryari? Haleluya. Umukiza abavukiye mu gisagara cya Dawidi. Haleluya. Niwe Kristo Umwami. Amen. Inkuru y'umunezero. Amen. Uyu munsi hari abantu benshi nari nababwiye ko ejo hari abantu benshi kumbura usanga badashobora guhimbaza iminsi ya Noheli kubera rimwe na rimwe baguma bacanganikirwa bakaguma bavuga ngo ntibazi neza umunsi yavukiyeko, ariko simbona igituma umumarayika yagerageje no gufikisa akavuga ngo uyu munsi, uwo munsi urahari, warahabaye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iby'imyanya n'ibihe ibyo nibisanzwe na hano ubu turajya aha turiko turasenga muri Amerika barasinziriye. Ibyo barasinziriye rimwe na rimwe barakunda kuvuga ngo hari igihe ngo umwaka ngo uhindagurika ngo ugasanga hamwe ngo ugize 308 hakahinduka umwe bitewe n'ukwezi kwa kabiri rimwe kugira 29 28. Ibyo nibisanzwe, ariko turazi ko bidashobora gusigana umunsi ku isi yose. Ububajije muri Amerika bararyamye nibavyuka bakubwira ngo ni kuwa kangahe? Ni kuwa mbere. Imari zoba ari kuwa kabiri nacyo bitwaye natwe cyo tubyuka bavyuka ari kuwa kabiri natwe tubyuka ari kuwa kabiri. Ku isi yose n'umwanya n'amasa, ariko nagomba kubwira uyu munsi ndakuzana inkuru y'umunezero. Uyu munsi rero barahabayeho naho bamwe batawuhimbaza, twebwe n'abarepantase, twebwe n'abizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza turawuhimbaza kandi turawemera kuko wabayeho. Kandi umumarayika yajyazanye amakuru ngo ndabazaniye inkuru z'umunezero. Siko ijambo ry'Imana ryatubwiye inkuru nziza, mbega itera umunezero. Mu mwanya muto uraza kumva ko ari inkuru nziza. Reka manuke gatoya, uraza kumva ko ari inkuru nziza. Yanga byemeza yuko uwo munsi wabayeho. Udusomeye ku murongo waho wa 21 turabona neza ko hari biranga uwo munsi. Aho nyene dusomere ku murongo waho wa 21. Kandi iminsi 8 ishitse wahebwe, iminsi 8 bamwita Yesu. Haleluya. Nawe ushaka kukigereza ngaho abayeho umunsi wa mbere. Mbere udusomeye no ku murongo waho wa 41 uca ubibona baguma baharura Yesu biharika arakura uko amara iminsi kuva kuri ya tariki yavukirako harabaye baragera no ku munsi w'8. Ubandanije soma ku 41 urabe mu minsi mikuru ya umwaka utashe uhereye kuri ya tariki mikuru yande ya Pasika. Soma ku 12 wumvere bambe 42 wumve. Nukumaze imyaka 12 avutse baraduruka nkuko mugenzo w'iyo minsi mikuru wari uri. Amaze imyaka 12 birumva bagumye baharura kuva kuri ya tariki, kandi iyo tariki natwe twagumye duharura gushika n'uno munsi kuri Noheli. Haleluya. Abagenda mara n'imyaka 12. Inkuru nziza, inkuru nziza. Imana ishimwe cyane. Ivuka rya Yesu ngomba mvuge mu ncamake icyo risigura gato kw'iryo vuka rya Yesu. Uriko urasoma amajambo y'Imana, nasomye ijambo rikomeye ko bagiye kumuronderera Yesu, bararondera ngo aho ategerezwa kuvukira. Bibiliya yambariye ngo barabura umwanya, barabura
aho ashobora kuvukira, kandi bari bagiye muri hoteli, mu nzu y'abahita, mu nzu muri hoteli, barondera umwanya barawubura. Namwe nibaza ni kubera iki bagiye muri hoteli? Ku isi yose aho murabona umuntu afise imbanye aja kubyarira muri hoteli, kiresi mufatiyeho. None ko bari bazi ko aramutwe, birivuga ngo araramukwa, bagiye kurondera ahantu mu nzu y'abahita canke mu nzu y'uburaro, niko Bibiliya ivuga. Bagiye kuraba mu nzu y'uburaro ngo barabura umwanya, ibibanza ngo byose byari byuzuye, babura aho kurara kuko ngo ibibanza byose byari byuzuye. Yosefu aribaza uko bikora, acamujana hose. Mu bisanzwe ategerezwa kuja mu bitaro kuko niho bakira, niho babyariza, ariko baja kurondera mu nzu y'uburaro. Bageze n'iyo nzu y'uburaro babura umwanya, babura harara. Hari ico byasigura. Imana idufashe cyane. Ngo bamaze kubura umwanya baca bagenda aho intama n'inka n'impene ziba zirara, ni mu ruhongore rw'inka, ariko bagiyeyo ari uko babuze uburaro. Yesu adufashe cyane. Hari ico byasigura. Kubona bamujana aho inka n'intama zirara, akaba ari haza kuvukira, ni ukuvuga Yesu hari icyo asigura. Iyo uri kurasoma neza usanga Yesu bamujyanye hariya hantu aho intama n'inka n'impene zivukira, kuko Yesu deja yari afise izina ry'intama. Yari afise izina ry'intama, yari intama. Ntabwo rero yaza kuvukira mu bitaro nta ntama zivukira. Haleluya! Nta ntama zivukira mu bitaro. Imana ishimwe. Byari ngombwa bajya kuvukira mu bitaro by'intama, aho intama zirara. Haleluya! Byari ngombwa bajya mu bitaro by'intama. Ndazi ko nzagufasha. Mu Bisirayeli dusomereza muri 23 twumve ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Nasoma ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu umwagazi w'intama akivuka yari umwagazi w'intama. Byari ngombwa bavukire aho intama zivukira. Baca baja mu myanya. Umva aka kantu kamfashije. Baja muri hoteli, bageze kuri reception, uwujejwe kwakira abantu agira iyerekwa, aravye Mariya ingari wayibonamo intama, aravuga ngo sinotanga chambre mw'ibi hoteli, chambre y'intama. Vyomenyekana gute? Ahaja hose bakamwima umwanya, yajanye bakamwima igitanda ca hoteli, kuko baca bagira iyerekwa. Imana iguhe kugira iyerekwa. Haleluya! Imana igiye kugira iki? Baca bagira iyerekwa bagasanga muri we harimo intama. Bakavuga ati uyu muntu ntashobora kurara hano muri hoteli, niyavukira ngaha tuzobisigura gute? Intama yavukiye muri hoteli, ntibishoboka. Erega si muri hoteli gusa, si muri hoteli gusa yaroye, no mu bitaro yaragiye. Agezeyo dogiteri ngo mwakire umenga ndabibona, abona hari intama, aravuga ati no, iyo ntama ntiyovukira hano mu bitaro hose. Haleluya! Abantu yovukira, ariko Imana yagomba gusohoza isezerano ku buzima bwawe. Dusomera ko kandi Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena, anziragiza mu canya c'ubwatsi butotaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Erega umwungere aragira iki?
intama. Imana ishimwe. Dusomere Yohana 10:1 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. umwungere mwiza nukuri ndababwire ugaca mw'irembo ry'urugo rw'intama ariko akurira ahandi uba ari igisuma n'umwambuzi. Intama Yesu yagaragara intama. Bandanya mbere Yohana 1:29 ku murongo wa 29. bukeye bwaho abona Yesu aza kuri we aravuga ati nguri umwagazi w'intama w'Imana umwe y'icyaha cy'abari. Ako kantu woshobora gutera haleluya. Nguri umwagazi w'intama amakuru meza. Nguri umwagazi w'intama yari Mariya, yari muri Mariya amubonamo umwagazi w'intama, kandi uwo mwagazi w'intama wari uje gukura ibicumuro by'abari mu isi byose. Amakuru meza. Icyatumye bamwima muri hoteli bakamwima mu bitaro, babona ko ari intama igiye kuvuka, kandi iyo ntama ntibyakunda ko ishobora kuvukira muri hopitali cyangwa muri hoteli. Byari ngombwa ngo ivukire aho intama zivukira. Haleluya! Bamaze kuzunguruka ahantu hose biba ngombwa ko bagenda aho intama zivukira. Haleluya! Imana ishimwe. Oya, Imana ishimwe. Hari ikintu cyanejereje usomye neza. Dusomere mu Baheburayo 10:1 twumva uko havuga. Igituntu cy'ibyiza bisoza bidafise ishusho bwite y'ibyo byiza ntazoshobora guhingura abegera igicaniro bibahingurisha ibyo bimaze nyene bahora batanga imyaka n'imyaka. Reka ndababwira ku mwaka ari ahantu twasoma ngo ibyo bintu byaba biba rimwe ku mwaka. Bari bafise igikorwa ku mwaka cyakorwa cyo gutanga ikimazi ku mwaka, kandi umuntu wese uko yakabaye bamutangira intama ku mwaka. Bamutangira iki? Intama ku mwaka. Yesu acaza ari we ntama, yihindura intama nawe, kuko yarazi ko bazoza bahora batanga intama ku mwaka, azanye intama kugira ngo yitange mu gishingo cyawe. Jewe naragize ibiharuro igihe nariko ndasoma ndaraba intama, nsanga mfise abana 11 na jewe 12 na madamu 13. Nsanga nk'ubu twategezwa kuba twatondesheje intama 13 zo ku mwaka tuzanye n'ikimazi. So guhari biki icyaha. Mwabyumvise kiki? Kugira duharirwe icyaha umuntu wese nahone ntabwo icyo cyari icyaha. Bafata icyaha mu kivunge, ariko hari ahandi usanga bahora batanga ikimazi uko ucumuye. Mugabo iyo hageze ku mwaka baca badugana ikimazi cy'umwaka cyo kumera nk'ukubyoza. Ariko ahandi naho urabye mu isezerano rya kera uko wakora icyaha watanga intama. Umukene akafata intunguru inuma y'abari umukene, kandi iyo ntabwo wayitanga ku mwaka, wayitanga uko ucumuye intunguru, uko ucumuye intama, uko ucumuye intunguru, uko ucumuye intama, uko ucumuye intunguru. Hariho abantu baba barapfuye biruka n'inyoni, kandi ntayo wofata kweri. Hariho umuntu n'ubu Janete, hari n'umurafata kuvuba nta niyo woshobora. N'abagabo bari hano ntayo boshobora. Byari narafashe utunuma tubiri tunsanze aho ndi turinjira, ncanda dufata utwo dutunguru ndaturaba gutya, ndakaraba wewe ncanda karekura kubera Yesu ncanda ugurura ati ni wigende, kuko Yesu yacunguje amaraso. Iyo ataba cyagiye cy'amaraso ubupfuye
si ukukujya gusa nakujyana kugutanga ko kimaze. None ko Yesu yakwitangiye nawe uratomboye cyane agafata ndugurura umuryango ndakarekura ni wigendere. Nakone karatabawe kubera Yesu. Ngo wacumuye noneho kaca winyavya mu maraso ya Yesu kaca ku bicaniro ugacubera abaherezi ukavayo wakaka mu maraso ya Yesu yakuraba akakwihenda ngo kwegera byacumuye atoya. Yesu yaratanzwe rimwe gusa. Nakangana Imana yagiye ikora ibyiza ku buryo kera batangira imazi by'intama Imana Kristo Yesu acaza aja kumara ibicumuro by'abaki. Urumva igituma ukwiye kunimbaza. Urabona Noel cyarici ariko mama kenshi nahora nkunda cyane Pasika kuko ari umunsi udasanzwe werekana ugucungurwa kwa Yesu, ariko ubu nasubiye gukunda Noel kuko Pasika ntiyari gupfa ngo agucungure atavutse. Byari gushoboka gute? Byari ngombwa ngo abanze avuke. Yesu ashimwe cyane. Bisigura ko iyi misi nasomye muri Bibiliya amakuru y'uwitwa Natani. Aza kuri Dawidi amubwira amakuru. Haleluya. Aramubwira ngo hari umukire yashikiwe n'abashitsi. Amaze gushikira n'abashitsi aca afata intama yarafise ayigemurira yarafise agatama gake gato kamwe gusa. Uwo mukire aca areka intama ziwe agenda afata kagatama k'umukene akazimana abashitsi kanatoya napfe. Agiye mwiyerekwa aramubwira ati uwo muntu ni wewe, wari umwami, wari ufise abantu wari kutwara abagore bose ushaka, ari kugenda gufata kaga. Nicyo gituma bivuga ngo mwijuru intama zizoza, ibu zizoja iburyo, impene nazo zije hehe. None izo ntama mwibaza ko ari za zindi ziri mu ishamba, ariko ni intama zo muri rinde, muri repentance. Ni intama. Haleluya. Bibiliya ikavuga ngo igihe Yesu bamufata ngo yashorewe n'intama ijyanwa mu ibagiro. Haleluya. Bagiye kumubamba ngo bamushoreye n'intama ijyanye hehe mu ibagiro. Kumbe Yesu nawe bamugereranya nk'intama. Nicyo gituma yaje kwigura intama. Hari umuntu yihanye, hari umuntu yaciye bugufi, hari umuntu yahindukiriye Yesu, hari umuntu yagiranye ndiko ndafashwa. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Oya, harambona abantu bashobora kuza iyo tuvuze gushikamira Imana ugasanga hariho abura gukorera Imana icyariki, ariko nimba bishika biva ku kubura, nimba bishika ukabura amahera ukorera utangira mu Imana, mbega wari kuronka y'intama. Intama ku mwaka Imana idufashe cyane. Yo inzahabu byasigura ikimenyetso cy'ubwami. Umwami agiye kuvuka ko kw'inzahabu. Imana ishimwe. Inzahabu burya zimbwa zose zigenda ibwami, umwami akwiye inzahabu. Inzahabu zose ziva mu bihugu zija hehe? Ibwa cyari ikimenyetso cy'ubwami. Bamuzanira inzahabu kuko ari ikimenyetso cy'iki cy'ubwami. Bamuzanira ikigira kabiri. Bibiliya ivuga ngo imibavu cyangwa imibavu byasigura ngo umuherezi ugiye kuvuka ko ari umwami kandi azoba n'umuherezi. Imana ishimwe. Ikigira gatatu bamuzaniye ikisenga. Isenga yagereranywe n'amavuta, bisigura ngo umuvugishwa. Haleluya. Umuvugishwa amavuta mota neza, byasigura ngo uvutse ugiye kuvuka n'iyo ntama ni umwami kandi ni umuherezi kandi ni umuvugishwa. Haleluya.
inyenyeri. Inyenyeri narayize ko nsanga inyenyeri tufise inyenyeri nziza, kandi inyenyeri kenshi ikunda kugira amahembe angahe? Inyenyeri ifise amahembe atanu. Murazi ajya amahembe atanu y'inyenyeri icyo asigura? Asigura amabanga atanu yivuga butumwa mu ijambo ry'Imana. Ajya iziga nyenyeri zitanu. Haleluya! Inyenyeri ifise amahembe angahe? Atanu. Ibyo inyenyeri yarongora bajya abantu byasigura ngo ugiye kuvuka, ibyo nyenyeri yari kiravuga ngo ugiye kuvuka azanye minisiteri zitanu mu isi. Azanye minisiteri zingahe? Zitanu. Kandi bija sinza kubatevye no munsi, nta munsi wo guteba cyane oya, tugomba turangize mwaka kanje. Batweretse umwana ashitse hano agereranywa na Yesu, hama bamuzanira ibimazi, imibavu, amafaranga. Byari ibintu bishika bitatu bamuzaniye. Imana ishimwe. Kandi usomye no muri Bibiliya iratwereka inyenyeri yarongoye abaki, abanyabwenge b'ibyanditse. Namwe nezerwa cyane inyenyeri, nayikunze ku kintu cyiza cyane, kandi inyenyeri yaranyigishije. Icya gatatu iki, umwigisha. Cya kane iki, abahanuzi. None minisiteri zitanu ziri muri Bibiliya mu Banyefeso ntimuzizi? Efeso 4:11. Efeso 4:11. Hadusomera aho hano. Abanyefeso igice cya 4 ku murongo wa 11. Hadusomera. Kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba bavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba abungeri n'abigisha. Wavuze ngo kandi yagize nde? Kandi iyo nyenyeri yarongora yavuga ngo umva ikintu nzanye. Ijya nyenyeri yariko irarongora abanyabwenge n'abigisha. Haleluya! Yego yarizanye Yesu abyare Pastor Joseph. None intumwa ntizabyawe na Kristo Yesu. Intumwa ntizabayeho Yesu amaze kuza. Ahatanguye kuza agatanguza igikorwa intumwa zaciye ziboneka. Twebwe twari mu nda ya Yesu, kandi nawe ni muri intumwa y'Imana wari mu nda ya Yesu. Ijya nyenyeri yariko iravuga ngo ndazanye intumwa, kandi mu ntumwa harimo Joseph. Bamwe bagira kuba iki? Intumwa. Abandi bagira kuba abavugishwa nawe. Abavugishwa n'Imana. Nimba hari umuntu avuga ijambo ry'Imana n'umuvugishwa. Nimba hari umuntu atanga ubuhanuzi buvuye ku Mana n'umuvugishwa. Urumva yarizanye Diemerisi n'abanaka na mwebwe murabibona. Abaririmbyi yarizanye Abebaye, yarizanye Yesu n'inyishu, yarizanye Haleluya, yarizanye Ameni, yarizanye abana, yarizanye ijya nyenyeri yariko itembera izunguruka, izanye abavugishwa n'Imana, izanye abahanuzi, izanye Haleluya. Niba uyu munsi hari ubutumwa buriko burakwirwa ku isi yose, ni ukubera ijya nyenyeri. Ijya nyenyeri yazanye amahoro, ijya nyenyeri yaje kumara inkombe z'abarozi, ijya nyenyeri yaje kumuha agaciro, ijya nyenyeri yaje kumuha favore, ijya nyenyeri yamuhaye ijambo, ijya nyenyeri yamuhaye amahoro n'umutima, ijya nyenyeri irimo n'amarembo y'ikuzimu yo kuguruka. Ishengero ryanje ndarishize ku rutare, ntawe uzorinyiganiza, ni ukubera ijya nyenyeri. Ndagomba inyenyeri itembere hejuru y'ubuzima bwawe. Kiriya gihe inyenyeri yerekana ibya Yesu, ariko uyu munsi ndakeneye inyenyeri yerekana iby'iwawe, yaba wabyumva yaba watahura. Kirya gihe yarizanye mesaje ya Yesu, ariko uyu munsi inyenyeri iranga Yesu, inyenyeri iranga minisiteri zitanu, inyenyeri y'amahoro, inyenyeri y'inkuru nziza urakeneye. Aha nicyo gituma abayobozi baraba inyenyeri yawe bakayihindura, bagatwara iyawe yakaka, bagatwara iyawe
yabagihawe magere haleluya yabagihawe magere haleluya uyu munsi Imana yahamagaye igusubiza inyenyeri ya originali uyu munsi Imana y'Aburahamu na Isaka igusubiza inyenyeri yawe y'ukwemerwa inyenyeri y'ijambo inyenyeri ya otorite inyenyeri y'ubwami inyenyeri y'ubuhanuzi inyenyeri yo kuganza Yesu nta kindi cyari kimuzanye yakuye ibimazi akubaho intama aza mu bishingo cyo kugarura inyenyeri haleluya ariko hari umuntu ari hano batubyumva haleluya ni ukuri kuhoraho Imana yampamagaye uyu mwaka ntuhere udafise inyenyeri yawe ariko nturabe gituma waba mu marira batwaye inyenyeri yawe kubera inyenyeri uyifise ayaya ndiko ndagiyerekwa ndiko ndahishurirwa Herode kiriya gihe yari afise inyenyeri ariko imaze guhindura ikaja kuri Yesu Herode ataribagirwa haca habandanya umwami w'abami haleluya wari waribagiwe ariko Imana ihindure systeme ihindure ariko Mana yanje Mana wasizeho ipatasi Mana wasizeho ishenge Mana waduhamagaye Mana waturinze Mana wowe utagomba bapfa utagomba basuzumwa n'abakegere ko waduhaye sapere hindukiza inyenyeri bawe baratwaye akiri inyenyeri y'ubuzima bwawe akiri inyenyeri y'amasezerano akiri inyenyeri yo kwemerwa akiri inyenyeri y'amafaranga akiri inyenyeri yo kuganza akiri inyenyeri yo gutegeka akiri inyenyeri y'ubwiza akiri inyenyeri izanye na Yesu yarazanye inyenyeri reka guhereko icyari kizanye Yesu inyenyeri yavuga ngo haragurutse umwami reka uyu munsi Imana iza inyenyeri mu rugo rwawe reka inyenyeri isubire kwaka ibiranga inyenyeri no kwaka reka usubire kwaka mu rugo rwawe ikiranga inyenyeri no kwaka kandi ikagirwa n'amahembe amwe aho harimo ivugabutumwa reka Imana yo mu ijuru yaguhamagaye isubire iguha inyenyeri mu buzima bwawe inyenyeri niko ndaribo baranyabwenge byanditswe bariko barakurikira inyenyeri icyo uyu munsi ukagira ngo iyo nyenyeri yari yaratwawe na Farawo reka igaruka mu bwami bw'Imana Herode yari yaratwaye inyenyeri za benshi Herode yari yaramiraguye inyenyeri Herode yari yaramiraguye inyenyeri aravuga ngo genda gutohoza amakuru abungere ngo baragenda baramenya amakuru baratahura amakuru baraza barababwira ariko ntiyashoboye kubishobora mwene data Imana ihindure iryohe Herode yari yaratwaye ubwami bwari bwagiye ahatariho Yesu araza aravuga ati ngiye kugaruka mu bwami ndamusubize kuri Yeremiya ubwami bwari kwa Herode icyo gihe bwari bwazimiye Herode nawe agirisha ituruhe yuko amenya yuko hari inyenyeri ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru Imana Aburahamu na Isaka Imana Shadarake na Meshaki na Abedenego Imana y'iki gicaniro cya Patasi Imana yasizeho ijuru n'isi Imana yasizeho ibiroreka n'ibitaboneka Imana yashingiye inyanja ibiyaga n'inyanja ikabishingira karindwi Imana yasizeho n'iriya zuba tubona irashyiraho n'izobere uyu munsi nimba tugiriwe amahirwe nimba tugiriwe amagende nimba tugiriwe favore nimba Imana igizwe yumvira ko reka itugirire neza umuntu wese yatwaye inyenyeri igaruka mu biganza byiwe inyenyeri igaruka mu ruhanga rwiwe Yesu barakoze nari twibutse umunsi udasanzwe wo gukuraho ibimazi by'intama ariko wowe ubwawe akabarore ubimazi by'abantu turamushimiye umunsi Imana iyo ataba wowe abadayimoni baba
Oh Yesu. Oh Yesu. Oh Yesu. Oh Yesu. Oh Yesu. Ikona woni inyenyeri. Irikiraza itembere. Inyenyeri. Ivuga kuganza kw'Umwami Yesu. Inyenyeri bagutwaye uyu munsi. Sinza kuvuga amajambo menshi. Sinza gufata umwanya munini wo kwigisha. Ariko wamenye yuko amakuru y'umunezero. Amakuru y'umunezero. Nacyo bitwaye ibihuri. Nacyo bitwaye imyaka umaze. Nacyo bitwaye ariko hari amakuru y'umunezero. Hari amakuru y'umunezero. Hari amakuru y'umunezero nakuze. Nacyo bitwaye iminsi umaze n'agahinda. Ariko haracyari umunsi, haracyari ibihe. Uyu munsi Umukiza atuvukiye. Uyu munsi Umukiza atuvukiye. Yitwa Emmanuel. Bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Bisobanurwa ngo kimuzane akuzana inyenyeri bagutwaye. Oh Yesu. Imana data itugirira agafaveri muri repentance. Itugirira agafaveri. Igwana intambara yo kugaruza inyenyeri zacu. Twosubira inyenyeri zacu, twoba abami, twoba abaherezi, twoba abavugishwa, twoba abatunze, twoba abakire, twoba abanyamahoro, twoba mu bwami hirya, twoba mu mitima yacu. Iri jambo rivuga ngo amakuru y'umunezero. Marayika yarazi umuntu ariwe, aravuga ngo muhumure nimurebe ndabazaniye amakuru atandukanye n'ayo mwari mumaze iminsi mwumva. Imana ikuzanira amakuru atandukanye n'ayo wari umaze iminsi mwumva. Kandi ni marayika azaniye amakuru. Ndababwiye ngo ni marayika azaniye iki? Aravuga ngo humura. Hari ibintu ubona bitasobanutse neza. Humura, hari amakuru y'umunezero. Hari inkuru marayika akuzaniye. Kandi ukora ukuri kose. Haleluya. Ijambo ryayo rirarema. Ijambo ryayo rirarema. Umunota umwe. Yeah.
buzoba buri kuri Noel nk'uwo munsi. Twavuze ngo tugomba kumwiza lo pasike lora rema Bibiliya yamariye mwizanye inkuru y'umunezero rema aho ugomba kuzoburi kuri Noel nkuru kuri YouTube kaza muri kurikirana kuri Facebook na YouTube. Urashobora kuvuga ngo Noel nk'inzo bandi mu rugo rema akamana yewe mu rugo rwanje rema ijambo rirarema topasi kandi ibyo wizera niko bigenda. Ushobora kuvuga ati mu mwaka uza ngomba kuzoba nkoresha maze iminsi nkoreshwa nkeneye abakozi veni cyangwa ekrani cyangwa senkara rema ijambo ryanjye rirarema Imana ikuze ngo bakora ijambo ryayo rirarema Imana ikuze ngo bakora haleluya Imana ikuze ngo bakora ijambo ryayo rirarema Noel nziza Imana ikuze ngo bakora haleluya Rema aha nayejeje n'uwaveweza ngo ahirinde ndi rema icyo ushaka rema icyo uzoba ufise rema aho uzoba uri ku Noel nk'uyu munsi rema ikimaze uzoza gutanga uvuga ngo Mana byari ibyo yarabikoze rema ijambo ryayo rirarema twumvise ko yajyana mu mwami buri mu biganza byiwe yajya mu mugisha yajyazanye inyenyeri yajyazanye umwami umwami yajya mu mwami muri wowe rema ugomba iki ugomba kuba he oya ariko rema ngo nyuma icyo mwerera cyoco nuko tuzoba turi wacu
biratanguye. Ahubwo biratanguye niyo mwenda ngo biratanguye. Icyo bagomba guhera biratanguye. Ndahanura muri migozi. Abavuga bobo bagiye kongereza